Reka duso tubaramutse inshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV twizera ko muri amahoro natugaho turi turamahoro rero nkuko mutubona nga ku Inkerebutsi TV murabona ndi kumwe n'Inkerebutsi umwigeme nibaza ko ashaka kutidondora mu mwanya uri imbere ariko kandi twakunza kubaramutsa ndabashimira kuko mama muko muradukurikirana rero ntarandiriye reka banze nakire uyu mushitsi wacu ngaha ku Inkerebutsi turakuramukije. Murakoze cyane murakoze no kutwakira murakoze. hanyuma nitwa Nadia Ninahatswe. Nadia Ninahatswe usanzwe ubahe usanzwe ukora iki? Ba mu gisagara ca Bujumbura hanyuma ndi cegera c'urongoye kongera kanaserukira imbere y'amategeko ishirahamwe rihurikiyemwo abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga mu Burundi, Association burundaise pour la promotion des droits des femmes et handicapées, urumuri. Hanyuma kandi nkaba ndongoye ikinyamakuru nka Ijambo TV giha umwanya abagendana ubumuga butandukanye ariko kandi giha umwanya uwo ari we wese ariko cyane cyane babantu tutabona ku yandi media, abagendana ubumuga victime b'ibibazo bitandukanye. Nivyo hanini murakoze cyane. Reka ivyo byose biri mutubwiye tubigendereko here ku cyambere ishamba ry'abagendana ubumuga ryitwa urumuri. Reka mu mashirahamwe y'abagendana ubumuga mwavuze ko ari ry'abakenyezi kuki mudashima gushama abagabo barimwo? Bon, nishira hamwe ryitaho rikongera rigatsimbataza agateka k'umukenyezi agendana ubumuga. Mugabo mwishira hamwe mu ba membre donc ntihariyo abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga gusa, twakira uwo ari we wese. Turafise abashinganahe bagendana ubumuga canke batagendana ubumuga n'abakenyezi barimwo bagendana ubumuga canke batagendana ubumuga. Ni kuvuga twakira uwifuza wese gushigikira urwo rugamba turimwo bwo gutsimbataza agateka k'umukenyezi n'umwigeme agendana ubumuga w'umurundikazi. Mbega mashirahamwe yanyu ahanini byo mukora kugira bishobora gutuma abantu bashobora kubahurumbira n'ibyaha mushobora kwigana abantu badukurikirana ku Inkerebutsi TV? Ibikorwa dukora nko mu rumuri urumva ko icambere coco tuja muri iyo domaine yo gukingira umukenyezi w'umurundikazi surtout agendana ubumuga. Mugabe iruhande y'ivyo turakora n'ibindi byinshi kubera ko biragoye gukingira umukenyezi utarakingira aho yavuye. Ni kuvuga duhera ku mwana muto. Mu vyo dukora rero uburyo bwabonetse turavuza babana bavukana ubumuga ushobora kuboneka hakiri kare, babana bari moins de 5 ans, babandi usanga bafise utuvargo donc ama X canke ama parenthèse aho urumva baca bavyumva benshi. Babana usanga gutambuka vyagoranye vyatevye, donc ni kuvuga tugerageza kwanza guhera à la base, tubanza kuraba umwana hakiri kare hanyuma umwana aza kuboneka muga twabanje gushigikira wa muvyeyi acibungenze. Mu vyo dukora rero harimo no kwigisha abakenyezi kugira ngo bakinge ubumuga bagisaminda. Aho urumva harimo bimwe vyo gukoresha ama vaccin, kwitwararika amagara yabo, kubonana n'umuganga kenshi gashoboka imbere yuko wa mwana aboneka. Ni kuvuga wa mwana rero amaze kuboneka duhera hasi mu gukurikirana ubuzima bwiwe. Mugabo urumva ntidushobora kuzunguruka mu miryango yose ngo tugende turaraba umwana wese. Wewe nk'umuvyeyi urashobora kubona ati umwana wanje akwijije imyaka 2-3 hari ndabona akabazo, ndabona kukuguru kumeze ukuntu, ndabona kukuboko, ndabona kwizosi, hanyuma katwitura tukaraba nimba hari ico dushobora gufasha tukagifasha. Mu bisanzwe gufasha umuntu hariho abantu bibaza ngo twebwe dutanga amafaranga. Oya, turashobora kugufasha gusobanukirwa uwo mwana nimba afise ingorane cyangwa adafise ingorane. Ntiturabaganga mugabo muri twebwe harimo abantu banonosoye ico gisata ashobora kubona umwana wawe mu gihe watwituye akakubwira ati genda ku muganga runaka. Ushitse ku muganga runaka nkuko n'umuganga runaka nawe nyine ashobora kukubwira ati genda ku muganga runaka. Rero abantu ntibahave biyumvira ngo turavuza abana ngo turatanga uburyo natwebwe ntabwo dufise mugabo iyo buhari
turagerageza kugira ngo dushigikire wa mukenyezi akiri hasi. Hanyuma rero tuca tuza no ku bakenyezi bagendana ubumuga n'abigeme bakuze, tugerageza kuvuga, turapredoya hirya no hino. Ubu tumaze igihe tuko turatakamba kugira ngo bano bakenyezi mu gihe bariko hano iwacu mu Burundi tuzi ko 30% b'abakenyezi bari mu bisata bifata ingingo. Mugabo no munsi turiko turagerageza kugira ngo turabe muri abo bakenyezi mbega ugendana ubumuga hari na 1% irimwo. Donc urumva muri make nivyo dukora, tugerageza kumvisha abantu uruhara rw'umukenyezi muri rusangi, ariko kandi na wa mukenyezi agendana ubumuga ivyo adashoboye bitahure, mugabo umenye ko hari byinshi ashoboye nka wa mukenyezi wundi w'umurundikazi twese tuzi w'akaranga ego n'akarorero. Murakoze cyane. Mbega nyine dufate muri rusange mwavuze ko muraba agateka kabakenyezi na cyane cyane mwisunze ugendana ubumuga. Mbega mugerageje kuraba abakenyezi bagendana ubumuga hamwe n'abakenyezi batagendana ubumuga, hariho akantu barushanije apare ubumuga tuve mu byerekeye ubumuga baba bafise, ariko tuje mu kibano urabona ko umukenyezi agendana ubumuga hariho icyo yo barushijwe n'utagendana ubumuga kiretse kwiyunguruza ibyo nibisanzwe, ariko mu kibano indani. Mu bisanzwe umurundikazi muri rusange turazi ko umurundikazi nyamurundikazi ari maboko igihumbi, ari umuntu aba ari courageuse. Rero donc turafise ukuntu muri culture burundaise tubimaze n'imyaka myinshi byo kubona ko umurundikazi agendana ubumuga adashobora gukora nk'ivyo umurundikazi wundi akora. Mu kibano rero nivyo turiko turagerageza kumvisha abantu. Uriya mukenyezi agendana ubumuga n'uriya atagendana ubumuga bose n'abarundikazi bafise uburenganzira bumwe, bakora ibintu bimwe, bafise uburenganzira bwo kwiga, bafise uburenganzira bwo gukora vya bindi vyose vyo kuja mu rugo. Hariho ingo zikimaltreta abakenyezi uno munsi mu ngo, hariho imiryango ikivuga ati ntuzane uwo mukenyezi kubera ko afise ubumuga. Mugabo rero wa wundi adafise ubumuga umwanya n'umwanya ubumuga buraza. Rero nta tandukaniro na rimwe rihari hagati y'umukenyezi w'umurundikazi agendana ubumuga n'utagendana ubumuga. Ahubwo mbere wanashaka uzurabe mu kibano abariko baradukurikirana barabe hirya no hino mu kibano, aba bakenyezi bagendana ubumuga nibo usanga bakora cyane, bari très courageuse. Muzo barabe nizo témoignage tumaze igihe turiko turatanga kuri Mpijambo TV, twerekana abakenyezi b'intwarikazi bagendana ubumuga bari ku kivi, bariko barafasha imiryango, bariko barafasha Uburundi. Nta kintu na kimwe rero gitandukanye umukenyezi agendana ubumuga w'umurundikazi akora co kimwe n'utagendana ubumuga. Aribaruka, afite uburenganzira bwo kuronka amasoins de santé kugira ngo arondoke, aronke abana nawe nyene agwize umuryango. Nta kintu na kimwe gitandukanye. Bahapo y'ubumuga bwiwe ashobora kuba adashoboye kuja kurima, mugabo arashobora kuja kudandaza. Ushobora kuba utomubwira ati genda wikorera amatafari, mugabo hari ikindi kintu ashoboye. Rero nta tandukaniro rihari, n'umukenyezi nk'undi mukenyezi. Imisore ikunze kuja kuresha, ugasanga bafise ubumuga agaca mubengera mu mpisho cyangwa iriko kumubutsa ati ndubiri nk'umutware ijambo babwira. Izo ni ka twama twumva, kuko urumva muri organisation turakira ama plainte nkayo, abantu bagatemwanya ukuntu la famille yarahiye ikarengwa ko umuhungu wabo dashobora kuzana umukobwa agendana ubumuga, acanke urukundo rugatsinda, wa muhungu akagira effort akamushikana mu rugo, mugabo akabaho ari maltraité. Urumva yamuzanye la famille itabishaka. Ugasanga bariko bararondera des conflits, bariko baragerageza uburyo bwose. Hariho abo baza kuvana, baza gutana trop tard, bamaze gushika mu rugo bakundanye,
umuhungu aremera ko vy'ukuri azobana nawe mu bihe bigoye mugabo akagera igihe akarengera. Imagine toi umuvyeyi wawe ari we ariko arakubwira ngo c'est pas possible uyu muntu aramugaye, donc arakubwira vyinshi, arakubwira ko yakuroze, nta kuntu ushobora kurongora umuntu ameze uko n'abakobwa bari muri iki gisagara. Nivyo turiko turabona, ni navyo tugomba gushira ahabona ibintu mwene ivyo kugira ngo bicike. N'amaka menshi abigeme bagendana ubumuga bahura n'ico kibazo, naho umuhungu yogukunda gute societe iramuremera. Urakoze cyane Nadia. Reka dusimbire kuri Ijambo TV. Matu kumvise ikimenyesha makuru Ijambo TV. Ide canke iciyumviro nyamukuru cyazananye he kugira igico kimenyesha makuru Ijambo TV. Na Ijambo TV jewe nayiyumviriye amaze igihe kinini ndiko ndakuntu abantu nka bose bariko barexprima ivyumviro vyabo, kandi uno munsi gushikiriza icyumviro cawe biriko bica ku marezo n'abantu bake no munsi bacumviriza iradiyo, n'abantu bake bakironka umwanya wo kwicara muri salon ngo bariko baraba televiziyo. Mugabo usanga umuntu ari muri bureau aronsa agapose ka 30 minutes acaraba amakuru, arasoma amakuru. Rero ni cyumviro nari maranye igihe, hanyuma ndiyumvira ati none kubera ko abantu bose bariko barashikiriza ivyiyumviro mugabo umuntu agendana ubumuga ko tutariko turabona ivyiyumviro vyiwe, eske nta mwanya bafise, nta burenganzira bafise bwo kuvuga uko biyumva, bwo kuvuga ingorane bafise? Ntabwo tuvuga le negative gusa, turaha umwanya abagendana ubumuga kugira ngo nabo baryoherwe, baje muri loisir. Hanyuma ndiyumvira ati reka créer une plateforme. Hanyuma donc nimpa Ijambo TV ntabwo ari abagendana ubumuga gusa, mugabo ndumva nyene nshaka kwerekana inguvu z'aba bantu atawundi muntu ariko arazerekana. Nico gituma abadukurikirana baje kuri Ijambo TV barabe ingene ndiko ndagerageza kuzunguruka mu bantu abagendana ubumuga babahizi buturorero twiza kugira ngo turabe ko ya image yo kubona ko umukenyezi cyangwa umuntu agendana ubumuga ari umuntu yosubiza inyuma, yo kwiyumvira ko atakintu na kimwe ashobora kumara. Ni muri iyo ntumbero rero nashizeho kino kinyamakuru kugira ngo turabire hamwe, kandi vuba cyane ngiye no gusohora filme ya mbere. Filme ya mbere kuri Mpa Ijambo TV ni kuri uyu wa gatanu za igice ca mbere kizoja habona. Donc numva nyene nifuza ko dukora ibishoboka vyose kugira ngo twerekane ko ugendana ubumuga atari gicibwa. Ni muri iyo ntumbero rero warumbajije ati ciyumviro cavuye he? Ni ciyumviro nari maranye igihe kinini, mugabo haragera igihe ndavuga nti reka ndagishire mu ngiro. Nibiba vyoroshe nk'umwigeme w'umushomeri, nta buryo ntaki, mugabo je me suis dit basi reka ni prive, mpebe utuvuta, mpebe agahuzu, mugabo nshireho kino kintu kugira ngo umuntu yitwa ko agendana ubumuga nawe amenya ati nanje ndaja kuvugira hajya, nta numwe aza kusaba ibi na biriya kugira ngo aho umwanya wo kwiyesprima. Amashirahamwe akunze gufasha abagendana ubumuga, mbega muramaze gupresenta cyangwa kubashikanira projet nk'iyo kugira yo kwerekana abagendana ubumuga buvugira cyangwa abantu bagowe? Ntihagira icyo bagufasha? Gushika kuri ino saha umva ni platforme itaramara igihe kinini, nta n'igice c'umwaka iramara ndayuguruye, mugabo ndiko ndagerageza kudodora henshi hashoboka. Ndiko ndagerageza kudodora henshi hashoboka, mugabo ikindi naco ntabwo jewe numva ko ntegerezwa kwama nteze ko aba bandi bazoza kudufasha twebwe ibintu vy'iwacu. Nico gituma ngomba kubwira abarundi n'abarundi kati uri ngaha mu Burundi canke urahandi uriko uradukurikirana ngaha ku Nkerebutsi TV, sivyo? Ubufasha bwawe uko bungana bwose ushobora gufasha muri bino bikorwa.
hariho abantu bahora bavuga bati jewe ntaco sinterera ihera amafisi 1000 ihera amafisi 2000 sache que ivyo 2000 vyawe birashobora guterera kugira ngo n'imiburi témoignage y'umuntu umwe ize gushika kuri plateforme abandi bose baze kuyumviriza kandi bafashe ihindura ivyiyumviro vyabo rero ntabwo ubufasha butegereza kuba burebure cyane sache que ikintu cyose ushobora kuronka uterera muri iki gikorwa vous êtes les bienvenus kaze jewe nta bufasha na bumwe nanka naho co bigihombi naho kitoba ico gihombi mugabo ukanterera iciyumviro c'est très important ukambwira ati bikora uku cyangwa ukambwira ati cahariya ngiyi inzira cangaha ujya muntu arashobora kugufasha rero ubufasha bwose jewe ndabwakira ndiko ndadodora ndiko ndasaba uwo ari we wese sans exception aucune. Merci beaucoup bakunzi ba Inkirebutsi TV ukabutaragira sabon cha subscribe kwa musi kiganiro turanzo hafyonde maze kwafyonda zaka kenge nako nugakore kumaze gukora ko ucumana hanze tuti canke or naho twakora kuzoka mushikirwa ibiganiro byacu byo hanyuma ni ku Inkirebutsi TV ariko kandi twafise iyindi TV mwayumvise ni Mpa Ijambo TV naho bigira uko nyene ukigenda hagamye hosheshe kuri YouTube wandike Mpa wabi uratandukanye ego bivuge byose Mpa irikwayo Ijambo irikwayo hanyuma TV mugabo urumva kivugwa Ijambo TV ariko candikwa Mpa Ijambo bitandukanye Mpa Ijambo TV andika rero aho muri recherche Mpa Ijambo TV maze kubyandika ucurondera maze kurondera cumana haje ko naho ni sabone cyangwa subscribe naho cukora kumaze gukora ko nakajya gatengirwa kore ko maze gukora ko tute cyangwa or naho nikore ko kugira ibiganiro byose azoshirako yanatwe kore ko hariho ni cinema yakinye vuba cyane vuba iraja kuri urwo rubuga rwiwe naho nzoyikurikiranye byoroshe ega iyo cinema nayerekeje bagenda n'umuga cyane bon irimwe umugendano ubumuga umwe par contre ari abantu bashobora guca bibaza ngo twakinanye turabagendana ubumuga gusa oya donc ego c'est juste le début ni filme ya mbere ntereyeko mugabo hazoza n'izindi bisigura ko tuzokinana n'abagendana ubumuga butandukanye ubumuga bwose mpavasanga navuze filme yose nayihejeje uzobo mugende muyirabe donc harimo ugendana ubumuga umwe abandi bose barakomeye mugabo ça parle sur une femme agendana ubumuga muri foyer n'ubuzima bayeko donc ivyo vyo nivyo nobabwira ibindi tuzobirabira hamwe muri film ego tuzobikurikirana uno musi twasanze muri Marhaba Art Center mbega aho maje mu biki nk'abagendana ubumuga ko twabonye n'abandi bakinyeze nkari kumwe bagendana ubumuga okay ni kuvuga ngaha muhadusanze kubera ko ari n'umugambi umwe ufashe iya mbere mu kwimplika abagendana ubumuga c'est pas ntabwo ari ibintu tumenyereye mugabo twagize uko tubona ni projet yiyumviriye ko n'ugendana ubumuga nawe nyene ashobora kuba umu artiste ugendana ubumuga ashobora kuvuza piano ashobora kuvuza gitara ashobora gucapa ashobora donc umuntu agendana ubumuga bivanye n'ubumuga bwiwe ashobora gukora ibintu byinshi rero Marhaba yafashe imwe mu za mbere kugira ngo yamplike bano bantu bagendana buno bumuga ibafashe mu kwiga no kunonosora umwe wese bivanye nico ashoboye n'ubumuga bwiwe bivanye n'ikintu ashobora kwiga hanyuma ejo kikazovyara umusaruro kikamufasha rero turi hano kugira ngo twige ibintu bitandukanye haba ariko bariga kuvuza ariko bariga la musique donc en général hari haba ariko bariga peintre donc la peinture donc chapa donc hariho bariko ni byinshi uko projet iri je sino isigura kuko si wanje mugabo au fur et à mesure ni projet ubona ko ari ndende kandi tuvuga tuti merci beaucoup kuri Marhaba kuba yariyumviriye kubagendana ubumuga aussi ugerageje kuraba ibyo byose matudondaguriye mwaje kwigamo hano muri Marhaba Art Center urabona bifise kamara kahe nk'umuntu agendana ubumuga n'umuntu agendana ubumuga icyo bizomufasha muri kazoza ego turacari au début mugabo uri kuraraba donc turiko twiga ni imyuga
ni imyuga idufasha kuba aba entrepreneur, idufasha kuba aba boss bacu bwacu. Rero c'est à nous, donc duhejeje kwiga ni twebwe tuzomenya gute bino bintu dushobora kubikoresha neza ejo bikadutungira n'imiryango yacu. Rero akamaro ni kanini kuko ejo canke hirya y'ejo bazodusohora tuje kubikora tuvyikorera. Nadia, reka tubanze tugushimire, ariko kandi akajambo kamwe Merci. bakunzi ba Inkerebutsi TV, akajambo kamwe basanzwe barongoye Marhaba Art Center, D'accord. akajambo kamwe kubagendana ubumuga. Ego bose nari nagerageje kubavuga ko mugabo kuri Inkerebutsi TV, merci beaucoup wakoze kuntumira. C'est pas asinzi ngira ngo wowe wantumiye kubera ko ugatana ubumuga, je sais pas navyo bose bari bo wese n'ukoresha. Mugabo urumva c'est pas ntabwo biri fréquent ko umuntu agendana ubumuga, naho yo bari ko arakora gute umuntu amubwira ati ingo upresente ibintu byawe. Donc je veux dire ndiko ndavuga donc ku bandi bantu canke ibindi bimenyesha amakuru. Merci beaucoup rero kuri mwebwe. Hanyuma abakunzi ba Inkerebutsi TV mushishikare gushigikira runo gwaruka, mushishikare kumushigikira Nestor nawe nyene n'ugenda n'ubumuga ariko arakora kugira ngo ingabire yiwe ishishikare gufasha benshi, ariko arafasha benshi ibiganira abantu batandukanye. Mushishikare rero kumushigikira. Hanyuma ico novuga ku bagendana ubumuga nabo muri rusangi, donc tureke ibintu byo kwiminimiza mesher, nivyo turi muri communauté twayivukiyemwo tuyirimwo no munsi, hari abariko barayisaziramwo tubona ukuntu umuntu agendana ubumuga ari c'est presque rien. Mugabo il est temps ko duhaguruka tukavuga tugakora tukerekana ivyo dushoboye. Nimba bakubwiye ko atavyushoboye kuvuvuka, erekana ko bishoboye, biri mu mutwe, biri ngaha vyose vyugariye ngaha. Banza wumve ko ubishoboye, c'est tout. Hanyuma ugerageze ibintu vyose no kugerageza. Gerageza pa no kuvuga ko ikintu utagishoboye utanakigerageza. Gerageza niyo message nkunda gutanga ku bagendana ubumuga kuri bose. Reka kwisuzugura, ntibashake bagusuzugura uko bashaka, mugabo wewe gabanya gabanya bikunze ureke burundu, kuko biragoye kureka kwisuzugura cyane. Ubona abantu bose hirya no hino uvuga ati no wewe no, mugabo ni bukebuke. Hanyuma kuri Marhaba nabivuze, ndayishimira cyane aussi. Twizera ko iyi projet izofasha benshi, izofasha benshi. Donc sabagendana ubumuga gusa, harimo n'abandi, mugabo le fait que batwiriyumviye ko grand merci. Murakoze cyane, reka tubashimire cyane rwose kuri mwanya mushoboye kuturonsa. Twabonye ko mu bikorwa byinshi mugabo tubatumye ko mwabuze muti reka tugira tuvugiye kuri Inkerebutsi TV. Tubakengurukire cyane rero, nibaze ko n'ikindi gihe dusubira guhamagara. D'accord, merci beaucoup namwe ko mwadukurikiranye bakunzi ba Inkerebutsi TV, reka tubashimire cyane. Ahasiga namwe mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Ciao ciao.